mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe kuri uno munsi. Rwaruka, musore nkumi, ndagwaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugetunganirijwe na Samuel Sabimbona. Uno munsi hano muri studio turahafise umutumire, umwigeme agomba kudushingira intahe y'ingene Yesu yamubereye inyishu. Reka ndamuramutse hanyuma ndamusabe yidondore. Amahoro neza? Amahoro. Kwizina nitwa niyo kwizera Trifoza, mba mu ntara y'Amakamba muri komine Mabanda, umusozi Samvura. Ndashima Yesu, murakoze. Ego, Trifoza rero niwe turi kumwe, avuye mu ntara y'Amakamba. Hanyuma murumva yuko Yesu ngo yamugiriye neza. None ga Trifoza, ini Bujumbura wahaje gute? Ini Bujumbura naje nje kwipfuza, kandi ntiryari kubaye irya mbere nza kwipfuza. Reka turaza kugaruka ku kwene vyagenze. Urumva yuko wazanywe hano mu gisagara cy'Ubujumbura no kwipfuza, ariko kugira ngo uyumvire kuza hano muri Transworld Radio mu Burundi, hoho wabitumwe n'iki? Nabitumwe n'ibiganiro byahora bindemesha ndemvye ndi ku musego. Hari ibiganiro byinshi vya Yesu n'inyishu, naja ndumva ngwaye bikaremesha umutima wanje. Nanje cafata ingingo ndasezerana, nkisezerana ndavuga nti nanje Imana niyangirira neza ikantabara, nanje nzoza hano iwanyu gushimira Imana. None ndashima Yesu ko yabinkoreye, nkaba nje gushitsa isezerano. Ikiganiro cyacu ni Yesu n'inyishu. Uwo Yesu uremera ko nawe yakubereye inyishu? Ego, yarambereye inyishu uhereye mu buto bwanje. Mama amaze guhera nkiri muto, ansigiye umwana w'amezi 7. Sinabona imbere sinabona inyuma, ariko Yesu yambaye hafi kuko mama yarasanzwe akijijwe. Nanje camitamo kugumya inzira yiwe. Uwo mwana ndamurera ari mu gihe c'intambara. Imana ingirira neza, arakura. Abandi barabasanga mu mashamba bakabica canke bakabiba, ariko je Imana yagumije umutima wanje. Hari naho bafata bari hepfo yacu, ariko jewe Imana ikangirira neza ikankingira. Uwo mwana ni kenshi yarararira kugeza aho na papa atuva iruhande aho turyamye, kubera umwana ariko ararira, inkoho nazo ziriko ziravuga. Ariko Imana ndavuga ati Imana ungumye, je sinumva notuba umwana kuko mama yambwiye ko nzomurera. Imana irangirira neza, irandindira aho hantu. Uwo mwana ndamuheka arakura. Ubu uye nukuri Imana yangiriye neza, yakuze atagwaye kwashi. Suko twari dufise ibintu byo kumufasha, suko twari dufise imiryango, haba namba ni twebwe twenyene, kuko mama amaze gupfa naciye mpeba ishure kuko nta wundi wo kumurera. Imana ingirira neza, intera iteka, inkoresha ibikomeye. Yego, ubu tuti mama yarakijijwe kandi yagiye kwitaba Imana, nanje nca ndaheza nkurikira iyo nzira. Kuba warabanye n'umuvyeyi akijijwe byagufashije iki? Byaramfashije cane, kuko iyo taba yarakijijwe kumbure sinari kugira ivyizigiro. Kumbure mba narafashe inzira mbi nkagenda mu bitari vyo, ariko Imana yambaye hafi. Sinagiye kwiba ngo turashonje, kandi suko tutaciye mu nzara. Abana bato bari bamenyereye mama wabo, ari bo bamenya, bafise papa wabo adakijijwe, badafise na nyokuru, badafise aho binjira. Nukuri baba bari mu bibazo biteye ubwoba, ariko Imana yagiye ingirira neza, intera iteka. Nta mwana w'iwacu yafashwe aja kwiba, nubwo twarya bike bibi twarabirya tukaja gusenga tugashimira Imana, n'ishengero rikatuba hafi. Nukuri ndashima Imana cane, yangiriye neza, niyamara maje. Vuze nyene ivyo gusenga, muri ico gihe mwaba muri ayo magorwa yo gusonza, yo gukena, mbere wanavuze n'intambara, ikintu cagufasha kugira ngo ugumuremye cari giki? Ico gihe je mama amaze gupfa, yapfuye ndi mu mwaka wa 4 primaire. Nari nzi gusoma Bibiliya, naraja mw'ijambo. Nukuri Imana ikampa amajambo ahuye n'ibibazo ndi
ndimwo kambwira muri Yesaya 54 ngo ntaco utinya kutazoteterwa ntumaramare. Imana ikambwira ko izongirira neza biciye mu ijambo ryayo. Nukuri nagira ngire ko mbwira umuntu wese ari mu bibazo, araba ari mu bufuvyi canke mu bukene, mu mwanya wo kwihutira kubwira abandi baje mu cumba basenge basoma ijambo ry'Imana, kuko nta handi hari ndemeshanya. Washobora kuba ufise imiryango n'ivyo kandi ni vyiza, ariko woyiganyira ntihagire ikigufasha. Ariko ugiye kubibwira Yesu arakugirira neza mu buryo utari witeze. Umwana akiri muto mu mwaka wa 4 w'amashuri mato mato ahawe kurera abo bavukana, aho ntibyakuremera ukumva yuko wihebuye? Byarandemera nyene. Numvise mama kuko je sinari bwabona n'umuntu apfuye, nabona nyokuru arira ngo mama wanyu ngo arapfuye, ngo twari mu bitaro, ngo tuga mu babwire baze ngo tuje kumuhamba. Naduze mfimenga ntavyo nemera ko yapfuye. Nagiye kubyemera nyene, mbonye bamushize mu isanduku, nca mvuga atari ko gamana nyene aho umwana je nzomuheka ndamushobore. Umwana atarahagarara no guhagarara, tanguye kwicara, nta wundi ndavuga ati Imana ni wowe kumfasha, ni wowe kungirira neza. Imana nukuri ni se w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi nk'uko ijambo ryayo rivuga. Yangiriye neza nukuri, mu magorwa nagize nta muntu nagiye kuganyira. Naraja mu cumba ngasenga nkarira Imana, sinaja kuririra abana b'abantu ngo naco bari kumfasha. Nkarira Imana igaca mu bantu, nico nari nkenye. Nkabona umuntu arakimpaye ntarinze kuja kumusaba, kuko Imana sivyo dukena tutarasaba, niko ijambo ryayo rivuga. Uwo mwana ndamurera bamwe bimaze gukura, nanje niho naca afatwa n'ingwara yo kuguru. Yafashwe abiri, ariko ukwakomerewe kwari kumwe kububamfu, bikanka komva no mu nzu. Ndi wawundi atagiseruka pa, n'umuntu yaboregwa ibintu vyo mu rugo ntabikoreshe neza. Anyoye inzoga ntiyasubira kwiyumvira ku ivyo muhira, amahera n'ivyo yadandaje kayasororera abantu, kazoza kwiyumvira yicuza bukeye abonye bimeze nabi mu rugo. Aho Imana ikangirira neza, nubwo nari ngwaye nkandara nkarima two ndimye, Imana ikaduhetsagira. Nukuri naraja kurima vyanse hamwe ntashobora no guhagarara, nkemera nkaca ngenda mu kajorojoro hatabona kugira ntiduhure n'abantu ngo hariho abatwenga. Nzinduka cane nkagenda nkarima, abana baba bagiye kw'ishure kugira ndonke utwo kubafasha, kuko nari narabwiye Imana ati Mana niwe utuma umuntu apfa kandi niwe utuma umuntu abaho. Niwe watumye mama apfa, ntivyari bikunaniye kumukiza. Ti rero ni wowe kudufasha, ni wowe duhanze amaso. Hari ijambo nakunda kuyibwira nkavuga nti imbere n'inyuma ni wewe, hirya no hino. Abandi bahamagara abatantine, abandi bahamagara ba muyomba, ni wewe mpanze amaso. Imana ingirira neza interiteka muri ivyo byose, yagiye imba hafi. Yarakoze kukuba hafi. Hanyuma iyo umwana w'umwigeme abuze umuvyeyi akanaburanirwa mu byo aba akeneye, hariho abashobora kumwegera kugira ngo bamubwire bati wamwigemewe turashobora kugufasha, mugabo hari ibyo tugusaba. Ntabakwegereye muri izo nzira? Ibyo hariho abaza nukuri nkabona umenga bafise umutima w'urukundo, ariko mu nyuma nkabona bafise intumbero zitarizo. Nanje ico nari nararahiye, navuze Mana nawe uzomara amaza nkagenda imbere y'abantu bantwenga, je sinumva nzoja kukumara amaza ngo mpemuke, nzogoma ndara ubusa. Abana babirukane kw'ishure, niwe uzomenya ingene ubigenza. Nukuri uwo mbonye afise iyo mforo, je twaca tuvavanura, bamwe bakambwira ko ndi ikijuju, nkavuga ati nta kundi nimwipfugire. Nukuri ico kintu Imana iri mw'ijuru yagingirira neza, yarakora. Mbega iyo bakwegera bakubwira ngo iki? Kuko ubu hirya no hino hari abigeme bo bari imfuvyi, hakaba hariho abantu bagira bati tugira tugufashe. Inforombi yari iyihe? Inforombi hariho uwaja ambwira ngo dukorane ibyaha,
ariko nanje ico kintu nari narakirahiye cane. Yego. Uwo muntu yari umutayeri yashona impuzu, ngenda kumushonesha kuko yarazi kahise kanje, yarazi mama ko yapfuye, atangura ambwira amasonera impuzu kuri gusa nkagera n'urukigongwe. Ariko mu nyuma ndabona yuko atari ikigongwe conyene, niho yateba akabivuga. N'imashini yiwe sinasubiye kuyitumberako. Navuze ati Imana nizi nyene nzobaho, nizi nyene nzotunga abana, kandi yarabinkorera n'ukuri. Utwo nkozi kaduhezakira. Yego. Yesu ni mwiza rero, urumva yuko yaguhaye ugushikama ukavuga uti sinzokora ikizira. Kumbure ku batariko baravyumva neza nuko bene abo basore canke bene abo bagabo iyo babonye umwigeme ari muri ayo magorwa bamubwira bati turagufasha mugabo tubanze dukorana icyaha c'ubusambanyi. Niko vyariko biragenda? Yego, niko vyariko biragenda. Je nageragejwe mu buryo bwinshi, ivyo bitambutse. Twari tugiye ahantu mu gikorane, haza umuntu hari mu 2013, tugiye ahantu mu gikorane, abandi baratambuka baragenda, nanje kubera bitakunda ko nyaruka ngenda bukebuke baransiga, abandi batwari twasize basigara inyuma. Andengana umuntu agiye kurangura inzoga, carakorora amahera 86,000. Abandi arabarengana, ariko ashitse imbere yanje acarayakorora, aragenda atabibonye, ari umukozi. Ndayatora guma agenda, ndayatora ndayafata, umutima umwe ngo yabike. Ubundi ati oya noba nivye. Ndahamagara abandi bahungu twari kumwe, ndababwira ati mpamagarira uriya muntu arataye ikintu. Ngo ataye iki? Ngo n'amahera. Mvuga ati ko n'amahera. Baramuhamagara, arabanza arikawusha, araguma agenda. Ariko ndaguma ndababwira ati mubwiraze. Acaraza atayahamutse, yataye ubwenge kuko nawe ntera yiwe. Caravuga ati nukuri Imana ibahezagire, nukuri amahera ntiyari iwanje. Ati atakara naca nomoka, naca nje Tanzania kuko databuja arakaze. Nukuri ndashima Imana kuko nari nkenye. Ico gihe ni pasiteri wanje mbere yari nyenyemere kundihira itike, twari tugiye mu gikorane i Nyanzarake. Imana ndayishimira ko yamfashije aho hantu. Kumbure yanihumuriza nkavuga nti ko ndayatoye hasi, naho mbonye uwo yataye ndayatwara. Ariko Imana yampaye kunesha muri ubwo buryo, amahera ndayamusubiza. Nshimira Imana ko yagiye impa kunesha. Imana nishimwe itanga kunesha ku muntu ashitse imbere y'ikigeragezo. Mugabo umuntu ariko arakumviriza Trifoza yobanza akibaza none Trifoza yamenyanye na Yesu gute, ryari? Je namenyanye na Yesu kuko mama yarasanzwe akijijwe, nkaguma nja gusenga ajya mu masengesho y'abana. Nguma nkurikira inzira y'agakiza nyene. Napfiriye sinadeburuye ngo ce mpeba, nubwo n'umwana naho yaba ariko ararira naramutwarana. Hari n'igihe nasengera hanze kubera yagumarira, yamaze utwo namutekereye akagumarira, ariko ntivyanca intege ngo ndeke gusubirayo. Naguma nja gusenga n'ukuri, kandi ndabishimira Imana si ku bwanje, niyo yabinshoboje. Yego. Hari abigeme usanga bagira bati twebwe ntitwokwirirwa turacoka, reka duce mu nzira zoroshe. Wewe inzira zoroshe warase kuzicamwo, ubahanura iki? Ndabahanura ko bosenga Imana ikabafasha kunesha, bakareka kwihutira guca hafi. Kuko hari aho uca hafi ukahahurira n'ingorane, ukahahurira n'ibibazo. Ubu nubwo kitoba ari icaha, hari ingwara nyinshi. Noneho ni n'icaha guca mu nzira mbi, nukurangura naho hoba ari habi ukahaca, kuko ntawe ucaho aho Imana itamucishije. Ivyo vyiza navyo nimba barabiteguriwe bihuye n'ubugombe bw'Imana bazobironka igihe cabyo kigeze. Yego, bihangane cane n'ukuri kuko naco bazokwireguza. Hariho benshi bihangana bari mu bigoye, abo nabo ngo nibo bazotsindisha abandi. Yego. Mbega nta runganwe rwahora rukubwira uti wa mukobwa we w'ikijuju wanka kurya ibintu ukibasha?
ntibabura barapfuganye ni ngo none mutamukoze mu mufuko ngo ikintu byinshi nyene vuga ati je umutima wanje ntundongora gufata izo nzira ego nkabereka uburorero bw'abazifashe ubu bariko barahura n'ibibazo ego n'abantu benshi nzi bafashe izo nzira nta mahoro bafise na gatoya ariko urindiriye wihanganye Imana irakugirira neza Shadrake na Meshake na Abedenego aho bariko barababwira ko babata mu muriro kuko banse gusenga ikigwamana bavuze ngo ntibikunda ko dufukamira kijya kishushanyo wahagaritse Imana twizigiye ishobora kuturokora mu maboko yawe ngo kandi naho bitoba bityo ngo ntibikunda ko dusenga ngo tugifukamire baranesheje nubwo babona itanure ry'umuriro rero nubwo bitoba nk'uko bavyifuza nubwo bitoba nk'ivyo basanzwe bifuza bashishikare kwihangana ivyiza biri mw'ijuru aha mw'isi bamwe barabironka hari n'abatabironka ariko umwe wese ahabwa ico yandikiwe nibihangane bizobaba ko birahari hariho ivyiza mu Mana hari ukuremeshwa mw'isi naho bagenda bakakwiragira hirya no hino hariho abonzi muri iyo misi bari bamerewe neza abo mbona ku burorero bwinshi bari basa neza bakaja mu ngeso mbi ariko isaha hariho abariko barapfa abo rero muri ico gihe babona ko ari vyiza ariko ubu ibiriko birabashika ko bibatera amagorwa ego nibihangane ndabahanura kwihangana uti hariho benshi nabonye vyanse ko bihangana uti ntibamerewe neza ducire ku gace kugira ngo ugwaruka ruriko ruratega amatwi kino kiganiro ntihagire ureka kwihangana yibaza ngo niyo nzira yo gutabagwa hariho benshi twabana bafata izo nzira baca baravyarira muhira bamwe barapfuye basiga utwana turi mu magorwa hariho n'abamama ntibishikire gwaruka gusa n'abamama hariho abonzi bagumye baca mu nzira mbi ubu bamwe bari ku misego bamwe ndabazi bari ku misego abandi barapfuye inzira y'ivyaha ntishika inzira y'ivyaha ntayizogeza uwayikurikiye n'uwo bariko arayicamwo yo kwihanura akayiheba kuko nta mahoro ari mu gukora ibyaha nta mahoro ari mu gukora ibyaha inzira y'ibyaha ntishika inzira y'ibyaha nta mahoro arimwo nta mugisha urimwo niko uyu mwigeme Trifoze ariko arabivuga afatiye ku vyo yabonye mbega nta n'umwe wewe warigeze guhanura uti iyo nzira uriko urajana si nziza yavyakiriye gute hariho abo ubihanura ugaca umenga urabinjiriye ariko mu nyuma hariho nigeze guhanura yagiye ku mugabo afise uwundi mugore ndamubwira ati nuhebe mureke kugira etat civile ahubwo nimuvane kuko urabona ko atani ishengero uzosubira gusengeramwo yaranyankiye ko mu nyuma baragira etat civile kuko baciye bagira divorce n'uwa mbere ariko mu nyuma naho bagize iyo etat civile nta capvuyemwo ingeso uwo mugabo yari afite zari mbi cane zari mbi ubu nabo baheruka kuvana uwo mukobwa niwe imbere yaciye yahikura arahava mu nyuma nawe namubwira ati ariko nubwo biri uko nari narakubujije ngo nta kundi ngo nagira azohinduka naho yari guhinduka reka kuko atari uwiwawe burya naho byari kugushikana ariko nta kundi niwihangane ego none nk'umuntu ashikiwe n'ivyo uriko uramubwira kwihangana umubwira uti ubu rero ugira iki kugira ngo amahoro yawe asubire kuboneka ndamuhanura gusubira mu gakiza kuko uwo vyashikiye uko yari asanzwe akijijwe acarata inzira y'agakiza akurikira uwo mugabo wiwe ubu rero n'ubundi vyoba vyarashikiye haracari ivyizigiro yoshobora kwihana Imana yamitetse ibiganza irondera bibabarira wihanyura babarirwa yego
Yesu nuko nyene ameze, ni naco gituma tuvuga ko ari nyinshi y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese, ngo iyo wihanye urababarirwa, naho woba warakoze ibyaha by'umurengera, naho woba wibaze yuko bigeze kure, ngo umuhindukiriye arashobora kukwakira hanyuma akaguha n'ayo mahoro wabuze. Wewe rero uri kuragenda mu rugendo rero rwo kushingira intahe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega iwanyu aho uvuka mu Mabanda iyo ntaho urayishinga? Ego narayishinze, sinari kuza ngaha natanguye kuyishinga. Ego natanguye kuyishinga ndababwira ati je narakize, ndabibabwira kuri telefone barabyanka ngo reka kuduhenda nawe woba warakize, ariko Imana n'ukuri kiranshoboza ndaduga. Bamwe bemera ari uko baje gufukura ku kuguru ngo barabe ukuguru kwanje kwari guteye ubwoba cane cane, uri umuntu wambaye inyama n'amaraso, nararengana abantu bakandabira rimwe, umutima ukabyimba nkavuga ati ariko Kamana ni kubera ikibi biruko, ariko niko vyari kugenda. Kumbure iyo bitaba uko nanje singira simba narashikamye cane. Turaza kunonosora neza, tubwire nyene ukuntu wari urwaye n'ingene wakize, mugabo tubanze dushimike cyane kuri ubwo buzima bw'intambara zo mu gakiza. Uriko urarera abana batoya kugeza aho uvuga uti ubu bari mu mashuri, mbega ubu bageze hehe? Abo bana n'ukuri babiri bahejeje, ndashimira Imana. Hari igihe ntabona ko bazokwiga, babirukaniye mu minervare muhira, nkabona nta kintu, nanje ndaryamye. N'ukuri hari igihe naca ndira cane nkarira, nkaremeshwa hari indirimbo yo muri kantike bwanka nzamanganyira Yesu bindusha, ngo sifise uwundi mutabazi, nkamuganyira acangirira neza uko Imana ikancira inzira. Nukuri babiri bahejeje, n'ubu nasigaye mpetse, ubu ari mu w'icenda, ndashimira Imana. Mbega ako karirimbo ko kwamuganyira Yesu ibikurusha wahora uterera mu kajwi canke wavyiyumvira ko gusa? Oya, narakaririmba. Ego wagira ngo iki? Tubwire tukumve. Nzamanganyira Yesu bingoye, sinzovyererana n'umwe, mbimwiganiye yoca nabara, azondemesha mu mutima. Nzamanganyira Yesu bingoye, sinzovyererana n'umwe, nzamanganyira Yesu bindusha, simfise uyundi mutabazi. Ego ukaganyira Yesu ibikugoye, ukaganyira Yesu ibikurusha. Mbega wabimuganyira mu buryo buhe? Narasenga nkamwinginga, nkamuhamagara, nkumva ndaremye, kuko muri Yesu niho hari amahoro. Aha mw'isi nta mahoro ahari. Urashobora kubona ko ufise amahoro no munsi, ariko ejo haza ibiyahungabanya. Ariko waramaze kugira Yesu umugenzi, akugirira neza, nk'uko ijambo ryiwe riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'10 umurongo wa 27 riravuga ngo abo natoranije baramenye intama zanje, ati kandi nta kizozinshikura mu kuboko. Nimba wahisemwo gukurikira Yesu, nta kizogusokora mu kiganza ciwe. Niyo yobara amagorwa, niyo yobara ubupfuvyi, umuhanze amaso azokugirira neza, ubeho neza. Abantu batangare, bibaze batangure kwibaza ko ufise imiryango hirya no hino igufasha, ariko umufasha mukuru dufise ni Yesu, nta wundi. Mbega uvuze yuko wamuganyiye, wamugize umugenzi, yakubereye umufasha. Umuganyiye yaranyaruka kwishura canke hari igihe yoba yarashitse agateba? Araho biteba.
ego nk'ico gihe co kugwara sinovuga ngo vyarihuse kuza kuko vyarashika ngata n'ivyizigiro nkata ivyizigiro nkabona yuko noronka amahoro mpfuye ndetse numvise umuntu yapfuye yari yimererewe neza nkavuga ati ariko gamana nk'ugiye yapfuye kubera iki ntiyabe yapfa jewe ndushe ariko Imana ivyiyumviro vyayo bitandukanye n'ivyacu kandi yishurira aho ishakiye ikora uko igomba ijambo ryayo muri yo burivuga ngo ninde yo yibaza ngo ivyo ukora n'ibiki ikora uko ishaka ni kwihangana ukategereza ubugombe bwayo nimba ari ukugutabara nimba ari ukuguhamagara nimba ari ukukurindiriza byose ukabirindira wihanganye yego kurindira byose wihanganye mugenzi uri kuratwumviriza urumva yuko hari aho biruhisha hari aho inyaruka hari aho iteba ariko ngo iyo birorereye wihanganye urateba ugashika ku nyishu y'umwami wacu Yesu Kristo kuko arakwitwararitse mu gihe rero byoba bishika uyu munsi ukaba uri mu bihe by'ukwihebura wihebujwe n'ibihe bigoye uri kuracamwo wihangane kandi hamwe ugomba ifashanyo yo gushobora kurondera kwihangana mbere no gusengerwa nagomba tukiraha nyene sabe trifoze usengere umuntu wese yoba ari mu marushwa yumva umenga kwihangana biriko biramugora. Yego uragororotse mwami turagushima kugira neza kwawe dushima ukuntu uri nteturuye kandi uri mugira neza mwami mwiza ndagushima ku itariki wari uyizi ntarabaho wangiriye neza mu buryo butangaje Mana warakoze none mwami nkweretse umuntu wese ahari ananijwe urugendo hari kunanirwa rukuruha mwami Yesu ndakwinginze ngo umwongere intege n'inkomezi ndakweretse abagwaye Mana bari mu mpande zitandukanye hari abari mu bitaro batabona uko bari bubigenze ndakwinginze ngo ubagirire neza mwami batabare uzobukoze vyizigiro hari ababuze ivyizigiro bivanye n'ibihe bariko baracamwo reka ubongere intege kuko ijambo rya rivuga ngo niwe wongera intege abadende bukiwe ndetse ngo imigunza y'intambwe yo kwica kwigatemba ngo ariko bakwizigiye bazama biyubura mu nkomezi nsha reka ubaremeshe ubagirire neza uzobukoze mwami nabo uzubaha ibihe vyo gushima no kugushira hejuru kuko ari ubereye icubahiro atawundi agikwiye nuko mwami iyo dusaba ntidusarara tuzi kuza ivyo dukena tutarasaba savye mw'ivyo nizera kunyumvira muri vyinshi ni mw'izina rya Yesu amen. Igice cya mbere cy'iki kiganiro twagiranye n'uyu mwigeme Trifoze niyo kwizera tuyigarukirije ngaha turakengurukiye cyane uyu mwigeme yadufashe kukiremesha dukengurukiye nawe mugenzi washimye kubana natwe mu gihe nawe uba ugomba kutubaza cyo kutwunganira uratwandikira cyo ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com cyangwa ukaturungikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa nomero 79 canke 69 izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi ushobora gutelefona kuri 22 24 26 mu gihe ugomba kwivuganira na Trifoze bega Trifoze wo kurondera gutara ku nimero ye 79 ubusa 95 187 yo kwitera Trifoze. Samuel Nsabimbona yari karakiremesha ukwikibanira yenda kwifuriza umugoroba mwiza naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka post 1140 Bujumbura cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.